Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Kuva ku munsi wa kane igenekerezo rya 20 gushika ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 ruheshi uyu mwaka w'2024 haratunganijwe mu ntara ya Mwaro igisabisho cyo gushimira Imana ku myaka 4 irangiye umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ashikiriye amabanga yo kurongora Burundi. Igisabisho cabereye muri komine ya Nyabihanga. Ico gisabisho kikaba cari citabwe n'abenegihugu, indongozi zitandukanye, abarongoye inzego nkuru z'igihugu, abaririmbira Imana bo mu mashengero atandukanye, abasiguzi b'ivyanditswe vyeranda batandukanye n'abandi. Mu kiganiro cuno musi mukaba rero mugiye gukurikira igice ca mbere c'ico gisabisho c'amashimwe kigizwe n'ubutumwa bwiza n'insiguro zifatiye ku ijambo ry'Imana hamwe rero no gutazira Imana vyaranze ayo masengesho yamaze imisi 3. Tukaba rero tubahaye ikaze. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 20 ruheshi niho rero hugururwa icese ico gisabisho c'amashimwe c'imisi 3 kikaba catangujwe n'inkuka ya misa yabereye muri paroisse Kibumbu muri komine ya Kayokwe. Iyo nkuka ya misa ikaba yari yitabwe rero na Sebarundi n'umuryango wiwe, abarongoye inzego nkuru z'igihugu batandukanye, indongozi zitandukanye, abakristu ba paroisse Kibumbu n'abandi. Umungere wa diocese nkuru ya Gitega Bonaventure Nahimana yarongoye iyo nkuka ya misa, akaba yarakeje Sebarundi n'umuryango wiwe ku myaka 4 amaze ariko arasukurira abarundi. Akaba yahamagariye abarundi bose kutigira basinda bibazwa ariko nyabona bashigikire umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye mu gushikana abarundi kuri yambona kazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040 Uburundi buteye imbere mu 2060. Mu mwanya w'igisabisho rusangi umutambukanyi wa Sebarundi nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yarasabiye imigisha ingo n'imiryango, ayisabira amahoro n'akanyamuneza bivuye ku butatu bweranda. Mukama Mana nzima Data twese wo mwijuru, turi imbere yawe tugushimira igihugu cacu c'u Burundi, igihugu ciza waduhaye kirimwo amazi meza, kirimwo akayaga keza, kirimwo n'akazuba keza kugira ngo imirima igume itotahaye. Rabagiza Mukama muvye wacu Sebarundi wagihezagije, turamusabiye amagara meza, turamusabiye ubwenge n'ubwitonzi. Turakweretse Mukama n'abamufasha kukirongora uhereye ku bakuru b'imitumba gushika kuri Sebarundi. Turahamagaye mutima mweranda yama bamurikira mu byo bakora byose, bamurikirwe nawe, babere itara kuko uri itara ritazimiza. Mukama Yezu Kristu bashire muri za nkovu zawe, ubakikuze ya maraso meranda, ubandike ko kirazira, ubandike ko ubudahangagwa. Mana ya Daniyeli, Mana ya Isaka, Mana ya Aburahamu, turi imbere yawe tukwereka imiryango y'abarundi. Niwe watanguje umuryango mweranda, umuryango warimwo amahoro, umuryango warimwo umunezero. None Mana nzima turakweretse ingo n'imiryango
ishiremwo akanyamuneza kawe, ishiremwo amahoro yawe, na cyane cyane Mana nzima turagusabye ikiganiro hagati y'abubatsi, hagati y'abavyeyi n'abana, kugira ngo Mana nzima bubake rya shengero rimwe ryo mu rugo, ariryo rituma ryaguka tugashika ngaha turi mu mahoro n'umutekano. None Mana nzima turasabye umutima mweranda amurikire ingo n'imiryango, kugira ngo ivyo bubakire ku ijambo ryawe, ijambo ryawe ritazimiza, ijambo ryawe rimara inyota, ijambo ryawe ritera umunezero. Mana nzima hezagira ivyimbuwe, hezagira Mana nzima imbuto, kugira ngo ubirinde kubungwa. Mana nzima kugira ngo ingo zamane umunezero, kandi ntizize zigere zibura ivyo bagaburira abana ndetse n'ababituye bose, ingo zose z'abarundi zamane umunezero mu mahoro n'umutekano uvuye ku butatu bweranda. Turabigusavye Mukama. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye nawe muri ico gisabisho rusangi akaba yaragaragaje ibyo ashimira Imana muri iyo myaka 4 amaze arongora ihanga ry'abarundi, aho yabasabiye kuronswa umutima wo kwama bashima ku vyiza bitagira ingero idahengeshanya kubagirira. Ntiyibagiye gushira imbere y'Imana imigambi y'imbona kazoza Uburundi bwihaye ngo iyihezagire. Mana muvyeyi wacu uvyagiye mu ijuru kumwe n'umwana wawe Yesu Kristo, abarundi turaje imbere yawe tuje gusenga no gukengurukira ku vyiza udahengeshanya kutugirira. Waraturinze ivyago, uratuzigama, warahezagiye ibikorwa vy'amaboko yacu, uraduha imvura ikwiye, abarundi bararima barimbura. None turagushikirije amashimwe yacu, twakire uduhezagire. Waratweretse ubumana bwawe kuva dutanguye isemo nshasha muri iki kiringo kimaze imyaka 4. Turagukengurukiye kubera wabonye intege nke zacu ukaturemesha, uraduha ibitunga iki gihugu cawe. Na jewe washize imbere kurongora iki gihugu cawe, warandinze ingwara n'ivyago, urandemesha mu ngorane zihanze iri hanga wandagije. Ndabigukengurukiye Mukamana yacu. Turagusavye imbabazi kuko twaribagiye ko turi kumwe nawe, mbere turavuga nabi dutana kumwikomo. Ntuduhanire ako kabi, duhangaze uduhe kurema muri urugendo rudushikana kwihangiro wewe nyene wageneye Burundi igihugu c'amata n'ubuki. Mana nzima ne waremye abarundi uduha igihugu ciza, none turagusavye Mukama wacu uturabe byiza mu ntege nke zacu, udukuremwo agatimatare, uduha umutima mushasha uhuye n'iki gihe tugezemwo. Kura muri iki gihugu cawe umutima w'intashima, tubone aho wadukuye naho tugejeje, tubashe kwizigira kimbere watugeneye ari heza cyane. Twihetse kuri Bikira Mariya, twumvire Mukama Yesu. Mana muvyeyi wacu, turasubiye kuguhereza imigambi y'igihugu cawe. Ni wewe waduhaye umuco wawe ngo turongore mu kubona iyo tuja n'ingene twahashika. Ariko kandi Mukama waratubwiye mu gitabo c'amategeko uti
nimwumvira vy'ukuri amategeko yanje ndabategetse uyu munsi mu gukunda umukama Imana yanyu no kumukorera n'umutima wanyu wose n'umushaha wanyu wose, nzobaha imvura mu gihe cayo, imvura y'agatasi, imvura y'urushana. Uzokwimbura ingano zawe, umuvinyu wawe mushasha n'amavuta mashasha yawe. Nzomeza mu murima ubwatsi bw'ibitungwa vyawe, kandi nawe uzofungura uhage. None Mukama Mana yacu, duha umutima w'ubugamburutsi, dukurikire inzira zawe, turabe ryiza kuva uyu munsi, utwugurura umuzirikanyi, tubone ko imbere watugeneye ari heza. Mukama, wewe nyene niwe wivugiye uti hahiriwe uwo wese yubaha Umukama kandi akagendera mu nzira ziwe, kuko azotungwa n'ibivuye mu maboko yiwe, azohigwa kandi azororanirwa. Turagukengurukiye ko wahezagiye ibikorwa vy'amaboko yacu uyu mwaka, kandi turakwishikanye ko ni wewe Musa duhanze amaso. Turagushikirije imigambi yacu tujana mu mbona kazoza igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Yakire Mana nzima, uyihezagire, ndetse n'ico tutabona gikenewe ukitwongerereze. Duha ingoga zo gukora kandi tuguma mu nzira zawe, kugira ngo ntiducike inkokora. Twugurura amaso tubona ivyihishije tutabona, uduha ubuhinga bwo kubihingura kugira igihugu cacu kibe koko igihugu c'amata n'ubuki nk'uko wabidusezeraniye. Twihetse kuri Bikira Mariya n'umwana wawe Yezu Kristu, turabigusavye Mukama. Mu mwanya w'amashikanwa, umuryango wa Sebarundi ukaba waragaragaje umunezero ku vyiza Imana yabakoreye mu kuyishikanira. Eka mbere na Paroisse Kibumbu ikaba nayo nyene yararonkejwe akaganuke kagizwe n'inka n'intama kavuye ku muryango w'umukuru w'igihugu. Inyuma y'iyo nkuka ya misa, ayo masengesho akaba yaciye abandaniriza ku kibuga c'inkino ca komine Nyabihanga. Ibirori bikaba vyatangujwe n'urugendo rwari rurongowe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, baherekejwe n'izindi ndongozi z'igihugu zitandukanye. Eka mbere n'abenegihugu bari baje bava mu makomine atandukanye y'iyo ntara ya Mwaro. Ubwo rugendo rurangiye, umutambukanyi wa Sebarundi nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yaciye aragiza Imana ico kiringo c'imisi 3 bari bagiye kumara bari imbere yayo mu gisabisho. Yarashimye ingene Imana yazigamye Sebarundi muri iyi myaka 4 irangiye, anayisaba gushishikara guhezagira Uburundi n'abarundi kugira ngo bazoshike kuri yambona kazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040 kandi buteye imbere mu 2060. Uri Imana idahindurwa na karabaye. Uri Imana, Imana mu bihe bigoye ubwo muri Imana. Uri Imana mu bihe vyoroshe ubwo muri Imana. Uri Imana mu bihe vyose kuko uri Imana idahindagurika. Uri Imana y'ivyizigiro, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'Uburundi. Hariho vyinshi abarundi bagiye bacamwo, ariko bagumye uri Imana Alpha na Omega. Ega Mana nzima, turakweretse n'ahantu turi. Tubanje guhamagara amaraso y'umwana w'igiciro abanza korope aho hose abari ngaha bahonyoza ikirenge, aho bahagarara, aho bicara, ndetse Mana nzima naho baza kuryama ubanza uhakoropesha amaraso meranda. Ega Mana nzima, ntaco twe tumaze kugira ngo n'umunsi tube turiho. Suko wadutoye kubw'inkomezi,
zacu, ariko mana nzima turazi ko ukomeza abo hamagaye. Nico gituma tugushimiye kwaduhaye Uburundi, na cyane cyane turagushimiye kwaduhaye Sebarundi. Turagushimiye mana nzima kwaturemeye, ndayishimiye. Uri Imana igira neza, turagushima ko wamutoye uramushira mu kibanza rimwo. Suko mana nzima mutoye kubw'ubukomeza afise, ariko twama dufise ivyizigiro kukomeza abo hamagaye. Mutereke ku rutare rutanyiganizwa, mutereke kuri Ebeneza, ni wewe rutare, ni wewe buye, ibuye ry'umushinge. Turakweretse mana nzima dushima ibikorwa amaze gukora muri no myaka 4. Turagushimiye ko wamurinze akaba akiriho, akaba ari muzima. Turagushimiye no ko wamuhaye bafashanya buno burongozi. Bose turagushimiye, twongera tubagushira imbere, ubashire ko kirazira. Ubarinde mana nzima akagana gasuzuguro ko mugwaniza shetani. Ubarinde mu izina rya Yesu Kristo ivyo byose byoza bihungabanya imigabo n'imigambi. Mana nzima turazi ko ari wewe ubona Uburundi, turazi ko ari wewe ukunda Uburundi n'abarundi. Nico gituma iyi myaka 4 Uburundi buyimaze kandi bugushima, na cyane cyane abarundi bacibuka gukoranira hamwe kubw'izina ryawe. Aho benshi mu bindi bihugu barinda kwinyegeza, ariko twebwe waraduhaye amahirwe yo kukuririmbira ku mugaragaro, wo kuja ku kibuga tukagutambira. Reka tugutambire, urabikwiye. Reka tukuzanire amashimwe, uyakire kumwe wakira ishikano rya Beri. Nico gituma mana nzima twahamagaye amaraso miranda aducyorore, kugira ngo ishikanwa riba rishikanwa ryera. Mana ushobora byose, twarakubonye mana, nubwo turi kumwe nawe. Uzobane natwe, uzobane n'abantu bose bifuza kuza ngaha, abazoshobora kuhashika urabazigama, ndetse nabo bose bitakunde ko bahashika bari bafise kwifuza kuhashika ubagenderere. Mana nzima turakweretse n'imitima y'abarundi bamwe bamwe bagifise imitima agatima tare. Turagusavye uyegeranye, ibe imere nk'imitima y'inyama, uyoroshe ice bugufi, babone mana nzima kuri Imana, Imana iri hejuru ya byose, Imana y'urukundo. Na cyane cyane mana nzima ngo wakugize ubuhungiro, ntayigera maramara, kandi ntawe umwasi satani yoza kubagobotora. Nico gituma dusavye sekirite yo mwijuru, turasavye ku mpande zine zose z'Uburundi uhakikuze abamarayika. Turahamagaye abamarayika ba Mikaela n'abandi, na cyane cyane ubutatu bweranda, ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo, ubushobozi bw'umusaraba, umusaraba hagare hejuru Burundi, wandike ko kirazira kwihanga ry'Uburundi, kugira ngo Burundi bwibere mu mahoro. Turasavye ubumwe mu Barundi bugume mana nzima butsimbatare. Turakweretse n'abarundi bagifise akatima ko kwankana, ubahemwe urukundo, kuko urukundo niko rukuru. Nico gituma bari ngaha bose turabasabiye urukundo, na cyane cyane abarundi bose turabasabiye urukundo. Mana ugira neza, ega mana nzima twasavye muri bike, turazi ko hari uvyishwa muduhera ubuntu n'imbabazi, na cyane cyane ngo tutarasamura kanwa ngo tuvuge, bo bamaze kubona ivyo twifuza kuvuga. Ariko turakwinginze ntidutegetse ivyo uza kubona ko tubereye, uza kubona ko abarundi bakeneye, ubiduhera ubuntu n'imbabazi. Mana ugira neza, urarushiriza guhezagira imbona kazoza y'igihugu. Mana nzima wa mugambi wo mu 2040 n'ibihumbi 2060 ntibize bibe nk'indoto, ariko mana nzima uze werekana ubudasa, kandi turavyizeye kuko uri Imana, ni wazanye iciyumviro kandi ni watanguje umugambi, turazi kuzowusozera mu mahoro. Imana ugira neza, turakweretse nuno mugoroba mwiza, biza kubera ngaha vyose ubibemwo ico twase n'imigabo n'imigambi ya wa mugwaneza shetani, mu izina rya Yesu Kristo. Ubana natwe rero muri vyose na hose, kubw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Ico gisabisho rero kikaba cari gishimikiye ku ijambo ry'urufatiro riri mu gusubira mu vyagezwe ikigabane c'8 akarongo ka 18, ahavuga ngo uze wibuke umukama Imana yawe, kuko ari waguha ubukomezi bwo gushikira ayo matungo.
mu nsiguro z'ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza zashikirijwe n'umukozi w'Imana Denise Bucumi Nkuru nziza, zikaba zari zishingiye ku ngingo ivuga ngo tuze duhore twibuka Imana yacu. Akaba rero yasavye abarundi kubaha indongozi no guhariranira kuko ngo ari byo bizobashikana kwiyerekwa ry'imbona kazoza bihaye. Ijambo ry'Imana rero ngomba kuvuga ko tuze duhore twibuka Imana yacu. Ni jambo rije hageze. Imana ihumugisha abantu bagize ihishurirwa bakaduha rino jambo, kuko ndarisomye ndagiyumvira ko nagiye gusanga ari jambo nyamukuru dukwiye kubakirako muri riterambere twifuza gushika mu mwaka w'2060, kuko nitwibuka Imana yacu. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo niyizoduha inkomezi, ubukomezi bwo gushika ku butunzi bushitse, ubutunzi burama. Rero iri jambo nitwarigirako tukibuka Imana yacu. Kwibuka Imana nukwibuka ubwa mbere ko ariyo yaturemye, ko ariyo yaremye ijuru n'isi n'ibirimwo vyose, niyo yaremye abarundi, niyo yaremye Uburundi, niyo yaremye ibiri mu gihugu cyacu vyose. Kandi murabizi ko mu Burundi yaturemeye ubutunzi budasanzwe. Turafise ubutunzi muri kino gihugu cyacu twishimira, kandi twizera yuko n'amahanga afitiye umunoho. Turafise ubutunzi, kandi ubwo butunzi twame tubushimira Imana. Bwavuye kuri Imana rero yaremye Uburundi n'abarundi n'ibirimwo vyose. Yasavye abarundi gutereza amaso inyuma bakibuka iyo Uburundi bwavuye, aho bugeze n'iyo bwerekeza, gutyo bakama bakengurukira Imana, bakareka kwama bidodomba mu gihe bahuye n'ibibazo. Dukorera uko buca bukira, yatugwanira intambara zikomeye, intambara zibonwa n'izitabonwa. Imana yacu yemeye izitayeho, Imana yacu yemeye izitayeho. Uragahezagirwa Mana, uragahezagirwa, kuba muri wewe Mana biramagije. Ukatwemeza n'abatotwemeye, haleluya. Uragahezagirwa Mana, uragahezagirwa. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye afatiye ku kugene Abanyisirayeli bagararije bongera bidogera abariko barabarongora babajana mu gihugu c'isezerano, akaba yahamagariye abarundi kumenya kandi bakazirikana ko urugendo rwo gushika ku mbona kazoza atari inzira yoroshe. Urugendo rwo gushika ku gihugu c'amata n'ubuki si barabara riranguruye. Inzira irimwo amahwa n'imitego myinshi bishobora kutsitaza benshi. Nico gituma tutari kumwe n'Imana ataco twokwishoboza ngo tuhashike. Ivyashikiye bene Israeli mu rugendo nivyo vyadushikiye mbere, nivyo duhura n'uno munsi, kuko tutarashika neza mu Burundi twipfuza. Nivyo turi mu gihugu c'amata n'ubuki, ariko ubwo buki nayo mata turacariko turabihingura. Igikuru no kumenya ko mu Burundi hamera kandi hakarondoka. Nta muntu yobona akantu gatoyi ngo hakarahaze ngo acatangura guta ubwoko. Hariho ibiriko biradushikira ubu, tubona mbere hari abarundi batanguye kuvuga ngo ubu nta vyizigiro tugifise, nta kwihangana, umenga bopfuma bita. Bariho abo bamenye ko ari shetani iri kwirabakoresha, abagerageza nayo nyene. Ubu rero niho umuntu w'umutima azi ko ari kumwe n'Imana abonekera. Mbega abarundi muzokwemera Imana ryari kandi mwarabonye amabi twavuyemwo Imana yadukuyemwo? Burya kwihebura bitera umuvumo. Nico gituma abarundi bayamaze bati nta utanga Imana kwihebura. Naho hariho abamaze gucika inkokora, tuguma tuvuga tuti Mana bababarire, ntibarakubona neza,
izi mpanuro twizeye yuko abarundi muzumva. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba rero yahamagariye abarundi kureka kugarariza indongozi zibahamagarira gukora ibikorwa vyoshikana Urundi kumbona kazoza y'igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere. Hariho abaraba ibindi bihugu bakabicambirwa nabo nyene ntibamenye ko igihe vyo vyariko birubaka natwe twariko turasambura none raba turiko turicuza dushaka gushika iyo ivyo bihugu bishitse nitwabizirikana tuzoca tunuma hanyuma dukore. Harababona ibihugu biteye imbere bakibaza ngo Imana yaraduhevye itatugize nkabo. Nibahumure kuko iyo tuja twaramaze kuhabona ushaka kumera nk'abandi hindura ingendo. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yasavye abarundi kuvavanura n'agatima ko kuzera inze n'ingeso yo kwidodomba ariko nyabuna bakavyaza umusaruro amatungo kama Imana yatatse Uburundi gutyo bakabuteza imbere. Imana yaraduhaye igihugu ciza nkuko tuvyumvise. Nta kintu na kimwe Imana yari yemereye bene Israeli mu ntara ya Kanahani itaduhaye ngaha mu Burundi. Igihugu kirimwo amazi, igihugu camamwo ivyamwa vy'ubwoko bwose. Imana yaraduhaye igihugu ciza koko nituyininahaze mu kuyiririmbira. Biciye mu ndirimbo z'amashimwe no gutazira Imana, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye atumirira abari aho bose kuninahaza Imana no kuyitazira. Tugiye mu gihugu Imana yasezera. Haleluya. Igihugu ciza kirimo imigezi n'amariba. Igihugu kirimo amabuye y'umukara. Tuzokwame dushimira Imana yacu. Amadarapo hejuru twese. Haleluya. Ku muhingamo wo ku munsi ugira kabiri w'ico gisabisho c'amashimwe hakaba hari ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 21 ruheshi indirimbo zo kuninahaza Imana z'imigwi y'abaririmbira Imana itandukanye zikaba arizo zasamirana muri ico kibanza batazira Imana bongera bayisaba imihezagiro ku Burundi na cane ku ndongozi uhereye kuri Sebarundi kugira ngo Imana ibandanye kumuha kuroranirwa no kugira inkomezi mu mabanga yo kurongora ihanga ry'abarundi. Ico tugusabye uyu munsi nuhezagira indongozi zacu uhereye ku muryango wa nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu abarundi bose ubahezagirira ibikorwa bakora uzoduhe kuba mu Burundi bwifashe mu 2040 kandi guteye imbere mu 2060.
mwibuke uhoraho imana yanyu kuko ari wazobaha ubutore bwo kuronka ubutunzi bukomeye mu gihugu c'Uburundi kugira ashitse ivyo yasezeranye. Ariko muze mwibuke uhoraho imana yanyu kuko ari wazobaha ubutore bwo kuronka ubutunzi bukomeye mu gihugu c'Uburundi kugira ashitse ivyo yasezeranye. Inyigisho z'ubutumwa bwiza zo kuri uyu munsi zikaba zatanzwe na Padiri Daniel Nizigimana arongoye Paroisse ya Bugendana. Akaba rero yashimikiye ku nkuru nziza ya Luka ikigabane ca 18 akarongo k'8 aho yabajije ati ubwo umwana w'umuntu niyagaruka azosanga ukwemera ngaha ku isi. Akaba yatanze uburorero butandukanye bw'abanyaburaya bigishije abantu uguhakana Imana, harimwo iby'ubuhumbu, iby'abahuza ibitsina babisangiye, ugukororinda n'ibindi. Akaba rero yasabye abaraho uhereye ku ndongozi gukingira abenegihugu kugira ngo ayo mabi n'ayandi ntazoshikira igihugu cacu ciza c'Uburundi. Patiri Daniel Nizigimana akaba kandi yasabye indongozi kwama basenga ngo narijya igihugu c'Uburundi cashize Imana imbere. Mu mpanuro ziwe zo kuri uyo munsi ugira kabiri w'ico gisabisho c'igihugu c'amashimwe ku Mana ku myaka 4 irangiye ashikiriye amabanga yo kurongora Uburundi, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yagereranije amageragezwa Musa yagize arongoye abanyisirayeli n'ay'indongozi zigira ziriko zirarondera ineza y'abene gihugu. Akaba rero yasabye indongozi kuba intwari nk'uko Musa yahagaze rugabo imbere y'ibibazo byose, akabasaba rero kwama basenga. Indongozi ntimwaba mushaka yuko umukuru w'igihugu ataruha, murumvise icambere ni mu bintwari. Intwari n'umuntu adapfa guhugumbwa ngo abone inzara ngo turashonje, ngo abura gatoro ngo turabuze igitoro. Intwari imisi yose yama ahagaze rugabo imbere y'ibibazo byose. None rero indongozi mushaka namwe kuruhurira umukuru w'igihugu nimubanze mube intwari, hanyuma bubaha Imana, mwubaha Imana, kuko ibintu byose naho uzoja mu maguma ngana gute wemera Imana muri kumwe nta na kimwe uzoba, ntuzokwidodomba. Ucuba koko akarorero mu bene gihugu urongoye, abagabo bakunda ukuri batiyorobeka, bashaka koko gutunganiriza bene gihugu, batemera ikinyoma, batemere uburyarya abandi, ngo banke inyungu zitandukanye, badashobora kwemera igiturire. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yasavye abarongoye amashengero kwama bigisha indongozi basangiye ukwemera kugira ngo bame bakora ineza bongere babe abagororotsi. Indongozi zo gufasha uwagiye imbere y'ihanga. Iyo bitaruko umuruho mwarabibonye mu minsi heze, gushikaho nigira kuja gukurikirana ishigwa mu ngiro z'imanza. Hajya n'umuruho ukomeye. Murazi umuruho twagize turiko turigisha abacamanza ko bogira umutima runtu, twamaze igihe kinini. Ikibazo c'ubucamanza n'uno munsi turacagifise, ariko hariho akarusho. Ndavye kiya gihe ingene vyari bimeze, hariho akarusho. Tubandanye twigishanya. Cyane cyane nari nasavye abantu bo mu mashengero atandukanye, abo bacamanza bacizangondagonde bose nasanze n'abayisilamu n'abakirisu. None mwebwe namwe bakuru babo muriko mumfashiki kugira mubigishe bumve yuko bakwiye guca imanza zitumbereye. Biraturuhisha cyane kubona imisi yose usanga ndonka ubutumwa bambwira bati ndabira jewe ntabara barandenganije. Amashengero nimugirishe
inyigisho z'abacamanza bari mu mashengero iwanyu. Nimuze muratunganya amanama muhanura izo ndongozi ziri mu mashengero iwanyu kugira zibe indongozi zemera Imana, zemera ukuri, zitarya ibiturire. Mumfashe nanje uwo muruho ndawuruhuke. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yasavye abarundi bose kumenya iyo bavuye, aho bageze niyo bariko baraja, maze bagatsimbataza ingendo ya demokrasi bahabuje bigoranye. Imana iramaze kutwereka ibimenyetso vyinshi. Aha twebwe urugendo twagize muri Burundi ni urugendo rurerure kuva Burundi bwikukira. Nimurabe aho twari Imana yari twakirije agaco ngo dutangure kubona ingene twokwitunganiriza igihugu mu ntwaro ya demokrasi. Tuwagira ngo turatoye mu 93 bagaca bagandagura indongozi zose. Muramva ingene shetani ikora. Twatoye mu mahoro n'umutekano, mugabo shetani cija mu Barundi nyene. Urazi gufata uhagandagura indongozi zitorewe, tukagandagura nabo basubirira, igihugu gaca kija mu magume imyaka 10 yose. Mu magume atagira uko angana kubera iki? Kuko cyabuze indongozi. Iyo Uburundi buguma ku muvuduko bwari buriko imbere y'umuzo w'abakoroni, uno munsi twatugeze kuko igihugu kimaze kumenya guhingura ubutare, kiba giheje kugenda, kiba giteye imbere. Abakera barahingura ubutare, murazi yuko bakora ibigwanisho ku buryo Uburundi bwagwanye n'Ubudagi imyaka 7 yose. Nimwiyumvire rero iyo tubandanye ubwo bwenge duhingura, ubu tuba tugeze kuki? Uburundi bwabumeze nk'uburaya. None ubu bwenge bwasubiye kugaruka, ubwo butare naho bwaroye buracari ngaha nyene, buracaraha. Mwiyumvire incabwenge zapfuye mu 68 9 72 73 duga 88. Murabe incabwenge zimaze gupfa muri Burundi, ziba zimaze guteza imbere ibingana iki muri iki gihugu cyacu. Musubire inyuma gatoyi mwirabire ingere mu 93 Burundi aho bwari bugeze. Iyo tubandanya dukora atagwimo ruje, tuba tugeze amajahe. Tuze turasubira inyuma twiyumvira kugira ngo ntiduze susubire kwanjanjwa. Sebarundi akaba yasozereye aremesha abarundi ku myidogo ikunze kwibonekeza ijanye n'ivyankenerwa mu gihugu. Yabasavye rero kudacika inkokora hejuru y'ivyo bigeragezo, ariko nyabona baramirize mu kwiteza imbere berekeza ivyiza vyo mu 2040 no mu 2060. Ntimucike inkokora, Imana iri kumwe natwe. Ntihagire umuntu n'umwe yiyumvira ko tutari mu nzira nziza. Aho tugeze ni heza cyane. Ivyo mubona ni bigeragezo, kaje ndababwiye yuko turiko turakora ibishoboka vyose. Ico mwita igeragezo ntimuze musubire kukibona. Turiko turakora ibishoboka vyose kuko icabitumye twarakibonye. Ntimuze muvuge ngo nubukene bwagitumye, naba amashetani yakoreyemwe babitumye. Nico gituma asigaye mbwira abantu nti nimureke Imana izokwikorera. Ndababwiye ko Burundi buzoshika neza kuri jambo kazoza, kandi ntituzoenda mu 2060 kuko ndabona abarundi b'intwari batanguye gukora. Ndababona ikibazo nico cyatewe n'inyatsi, ico naco turiko turagikenyura neza. Jewe ndazi yuko umwizero uriho, mu gihe kitarambiranye muzoza mubona ibintu byose bitonze.
ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 ruheshi niho hari haramutse hasozerwa ico gisabisho c'imisi 3 c'amashimwe ku Mana ku myaka 4 irangiye umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye imuteye iteka ryo kurongora Uburundi. Uyo munsi ukaba nawo nyene waranzwe n'indirimbo zo gutazira Imana ku makohare atandukanye. Kohare igizwe n'abana b'umukuru w'igihugu kohare igizwe n'ingabo zicungera inzego hakaba harimwo mbere na kohare idasanzwe y'abashikiranganji ba leta y'u Burundi. Umukozi w'Imana Isidore Mbayahaga yasiguye ivyanditswe vyera kuri uyo munsi akaba yishimikije ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya aho ihanuye abarundi kutigera bipfuza kugwanya umugororotsi kuko ngo ari nko gukora mu jisho Imana. Akaba yabasavye kwama birinda abahanuzi babi vyongeye ngo bakama birinda kwifatanya n'abagambanyi. Umuvuga butumwa Isidore Mbayahaga akaba kandi yahanuye abarundi kumvira no kugamburukira abaganza kuko ngo ariho bazobaho neza bakajya ibyiza byo mu gihugu c'isezerano. Umunsi n'umunsi w'amashimwe, n'umunsi wo guhimbaza Imana, n'umunsi wo gukeza umuvyeyi wacu. Imana ishimwe cyane ko yamurinze amagaragazwa, ikamurinda imitego, ikamurinda inama mbi, ibintu byose byamurondera bikamusiga ahagaze. Nuno munsi akaba ari imbere yacu akiramirije mu ntumbero yiwe yo kudushikana hahandi heza. Ukoma amashukuzi uti ndagushimiye Mana yo mw'ijuru ko waduhaye ndayishimiye, ukamureba ukamurinda ukamuzigama ukamurwanirira. Haleluya. Bana shishikana 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 imiduga sindayumva shishikana shishikana komera amashima komera amashima dushima yatugiriye neza gumiza hejuru naharuye irumwete shishikara abaye 30 hovya rero shiramo dutege 33 ebo
ijuru urangamiza mu ijuru muri iri cyubahiro yarakoze. Haleluya. Abaye 41 egome 43 dushimira Imana. Dushimira Imana yaturindiye indongozi. Dushimira Imana yanyuze umuvyeyi wacu. Haleluya. Mwijambo Buramatari w'intara ya Mwaro yashikirije akaba ku izina ry'abenegihugu b'Imwaro yarashimiye yongera arakeza umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye n'umuryango wiwe, aca mushikiriza utuganuke tugizwe n'inka 6, intama, inkoko, eka n'ivyimburwa bitandukanye, bamwipfuriza kuroranirwa mu mabanga yo kurongora ihanga ry'abarundi. Mwijambo nyamukuru ryo gusozera ico gisabisho c'imisi 3 co gushimira Imana ku myaka 4 irangiye ashikiriye amabanga yo kurongora abarundi, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yarashimiye Imana ko iyo myaka 4 irangiye abarundi bafatanye mu nda, kandi ko Imana yahezagiye ibikorwa by'amaboko yabo, mbere ikanabashoboza kurengana ibigeragezo. Turayikengurukira kuko twarakoze. Imana iratubona ko turi ku kivi, iraduha imvura ibereye, iraduha n'akazuba kabereye, turarima turimbura. None iyo Mana turayikengurukiye cyane. Turayikengurukiye kubona abarundi ubu bigumya imbere y'ibigeragezo. Abarundi barigumije muri iki gihe cyose, duhura n'ibigeragezo mugabo bakamenya ko aho twaciye hari habi kuruta ibyo twaciyemwo. Twese ibidushikira byose tugafatana mu nda. Uku gufatana mu nda dufise umunsi nta kindi tukesha atari iyo Mana. Abarundi bafise umwidegemvyo, abarundi bari ku kivi, kandi tubiravye turabona ko Imana duhezagiye imbere ari heza cyane. Ndabashimiye cyane kuko abenegihugu baragamburutse, impanuro nagiye ndabaha zose. Urugendo rero turimwo dukengurukira Imana ko uwo mwaka ugira 4 waheza amahoro, kugira ngo ibandanye duherekeza no mu mwaka tugiye kwinjiramo ugira 5, kandi nta nkeka ubuza gusha buratagata, turabona ko bizogenda neza. Ayo masengesho yamaze imisi 3 ngaho mu ntara ya Mwaro, akaba yasozerewe n'igisabisho ca Sebarundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, bareruye ibendera ryo Burundi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yasenze ashimira Imana, yongera asabira Uburundi n'abarundi kugira ngo Imana ibandanye kubuzigama, maze ibe ariyo ije imbere mu migambi y'iterambere ry'igihugu, na cane cane umugambi w'imbona kazoza y'igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere. Inyuma y'ico gisabisho ca Sebarundi, inzamba 7 zikaba zaciye zisamirana mu ntumbero yo gusozera ico gisabisho cyo gushimira Imana ku myaka 4 irangiye Sebarundi ashikiriye amabanga yo kurongora Uburundi. Nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro. Mu kiganiro kizokurikira tuzobashikiriza igice kigira 2 ca kino kiganiro, kizoba kigizwe n'inyigisho ku ndongozi no kugwaruka zatanzwe muri ico kiringo c'ico gisabisho. Imana ishishikare kuzigama Uburundi n'abarundi, naho ubutaha.